Imana inezererwa imitima imenetse shikanya amashimwe yanjye shikanya umutima umenetse umutima umenetse Imana bane natwe twese tukomera amashigira neza. Haleluya. Ashimiye Imana aka kanya kumisi igenda Yesu araryoshe, ibihe bihamagara ibindi agakiza kararyoshe. Uvyumvise tugirira umutwaro abasubira inyuma ca wibaza bo bico bahuye naco kubera ko misiza bifuza kutavana na Yesu. Abasubira inyuma rero barateye impuhwe n'ikigongo kuko nabo barafise ico bahuye naco, Imana ibatabara. Ariko rero ko Yesu aryoshe birakenewe ko twumira kuri we. Sivyo none abo Yesu yaryoheye. Haleluya. Tumwumire. Amen. Tuvuye mwanya mwiza gutazira Imana, ariko hariho ubundi buryo nagira ngo dutazire mw'Imana bwo kwishikanira Imana mu ndirimbo bagira badufashemo. Kuvyumva wicaye canke uhagaze byose n'amahoro, mugabo nagira ngo gusa umutima wakire kandi usenge iri sengesho ryo kwishikanira Imana. Nashikanwa tworonka risumba twebwe. Ejo ahantu narindi GLS y'abapolisi iyi mikangara babahejeje bari muri formation. Hariho akabazo nababajije boguhangahe kugira wemere ko bakwica, wosaba amahera ngahe kugira wemere ko bakwica. Bazanya na mugenza we wosaba ngahe kugira wemere ko bakwica, ukeneye angahe? Ari uwahejeje kuyateranya ngo atubarire, wahejeje gukora ibiharuro. Namba atayahari ni uko ata kintu gihari kikurusha agaciro ukabaho. Amen. Rero ko ata kintu na kimwe gihari kindusha agaciro, nta nishikanwa noronka nshikanira Imana riruta jewe. Ninishikanira Imana nayo irabizi ko niko gaheta k'ubutunzi mfise, nzoba ndayishikaniye bikwiye kandi bihambaye. Uvyiyumviriye ko rero tuyishikanire. Abantu baba ngo naco bafise bashikanira Imana, ico ndakurangiye uragifise, citwa ubuzima bwawe. Niwishikanira Imana.
kwemera Imana ikagukoza icyo ishaka. Tuduze ibiganza imbere yayo. Guhayo mutima wanje winjiremwo mureshi jushaka miduri juma chawe mukunzi wanje we najundezo kushaka mukunzi wanje we najundezo kushaka. Tudakekeranya nuko ushobora gukoraniriza byose hamwe kutuzanira ibyiza, ngo byose kuba gukunda bikoranirizwa hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko wabigombye. Kandi umuhamagaro wawe waramenyekanye, uravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde, ko yaje mu isi akaba mu isi nk'agati gakuriye mu ivu rigadutse, akishyira kuri intimba zacu n'imibabaro yacu, ibyaha byacu akabyikorera. Nukuri n'intimba zacu yishizeko, nukuri n'imibabaro yacu yikoreye, kandi igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Uko guhishura kwawe kwaraje kuramenyekana, yuko wahamagaye kugira ngo wizeye, uko ukiza kwawe gutangaje kwabonetse muri Kristo Yesu, abe wa wundi mwami ubwami bw'amahoro. Uwo mwami imigambi yawe ari myiza kuri we, none turakwishikaniye atabwoba, tuzi neza yuko uri umwungere wacu. Ijambo ryawe rirabivuga neza ngo mwari mwarazimiye, ngo ariko noneho muragarutse, ko umwungere w'ubugingo bwanyu ari wenyene abujejwe. Rero turakwishikaniye, tuzi neza yuko izo ugomba gukora byose, bica hasi bica hejuru, ni byiza kuri twebwe. Turakwigabiye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze, amen. Haleluya. Murakoze. Imana yahabwe icubahiro, yakishikanwa uyishikaniye. Amen.